nshima kwiyerekwa Imana. Mwumvirize mufashwe cyane tugomba kunyarutse tuje mu bindi. Yamagaze imbere ngaha nshima kwiyerekwa Imana yatanze y'imbuto. Y'imbuto yanziye nk'umugisha kuko jewe ejo kwa gatandatu mu gatondo naratonze ku kazi hama ngira ntangure gukora zanumva umushefu arampamagaye ambwira ati ingo mu biro bakubarire hama nshitse icyo bakoze bambwiye ati wewe wongewe umushahara. Ibyo rero nkaba ndabishimira Imana cyane. Amen, amen, amen. Sawamarata kubikora turababwira mu bitungana. Yesu ashimwe. Amen. Jewe nagomba kuvuga kwijanye n'imbuto. Jewe indwi yaheze cantora imbuto ndiko uza. Ndiko ndacuruza kuvuga ku munsi ciye amahera menshi nashyira 30 ku munsi. Mugabo aho ntoreye imbuto je ntashe mwiyindwi inoti zarambanze kureba amahera ari ibintu nambere kuriko byaramucanze tubwire neza kuvuga ego munsi naracuba gusa frido sase nkanye ku munsi 105 please uri arenga kandi utahora urenza sinabateza 30 ariko Imana ikokatika ngirikoka ariko mutarabega n'uruto kumugisha gushimira cyane. Amen. Imana ikongera amavuta. Amen. Imana idusengera. Amen. Hallelujah. Yesu akumugisha. Imana ikokaze niko bikose. Imana nishimwe cyane. Amen. Yewe uko mubona ngaha ndubushitse. Yewe natanguye kwinjira ngaha ku munsi wa gatanu ikoraniro ritambuka. Ndahashitse. Nasanze ariko ari na Hazimana nanje ndadutse ibiganza. Kubw'ibyo ambwira ati ni Miss Chen cyangwa ndakari nembene muri jewe. Nakoze naciye nduzi hejuru nta mitwaro yanje. Imitwaro yawe. Ego cyane. Ndabwira icyambere Imana nti Mana nje kugushikiriza abana banje nabyaye abana batatu. Kubw'ibyo ndabwira Imana yanje nti igihe maze nshomereye urakibona. Kirahagije. Igihe maze nshomereye urakibona kandi kirahagije. Kuva uyu mwana n'uno munota ndabyase kuguma nitwa umushomeri. Aho ndadataha urataha neza n'uko umutima wanjye wese. Hanyuma kubw'ibyo kwa gatandatu ndaza umupasiteri wo ngaha yitwa Nsengiyumva Richard ampanurwako. Amaze kumpanurwako amajambo yose yambwiye umutima wanje ndumva kuyakira. Natarabereye batukana ayambwiye amwe yarabereye uko yarambwiye ko umwana wanjye ashaka ko igitarima kwanga kuza vuga icyo Imana yakoze ndashaka kubivuga ku buryo kubera mvuga aho byahereye ndavuga ku bice bibiri umunyu n'urundi. Amaze kubimbwira gutyo ucufata umuntu oya nitwaye twana urongo twawose ku munsi wa mbere. Rero ndataha kuwa Mungu umukozi w'Imana twahawe ku buntu yarahezagiye uwo muntu arawusengera. uwo yajewe Yego cyane nani kubwire neza ndabyakiye shitse kwa Mungu ku mugoroba icyo nakoze uwo munyu nawugize mu bido bubiri. Akabido kamwe ndagashira muri saro nako kabido k'amazi arenge iko ubwenge bwanjye aho bugera ndagashira hiherereye aho. Hanyuma ndafata ntegereje gushiramo ako kunyu gake nakukanye mukoresha ukwemera mu byuma mukoresha ukwemera cyangwa uko pese yabwiye mukoresha kunyu gake ntimuzoruge murakoresha kunyu ndashira kunyu gake muri ayo mazi ndafata uwo mwana wanjye w'umuhererezi niwe dusigaranye mu nzu ndawumuhereza
afise ikibazo umwana afise imyaka 22 yari afise ikibazo c'ubugwara bwo mu mihogo yarakwaye igikorwa cyari cyarase kumuherana umwana hagera kwa gripe nkazana za tangawizi akazana za roliefe ikanga umwana nkamubaza ngo mama ngomba n'ukumenya n'iyunguriro ry'igikorwa ndavuga nti umukozi w'Imana tugiye ko twoca tugatomberera nanjye nkantomberera ndavuga nti ububasha bw'aya mazi uri muri umunyu w'umugisha n'ubukiza uyu mwana wanjye ndakeneye icyo gikorwa ko kimuhera umwana ntadamuha igikombe cy'amazara bakukanye uyu mwanya ni isaha umwana wanje yamaze kumbwira ati mama ya mihogo yanje irera ubu ndatuzi haleluya ikigira kandi kitanye n'ubwo bushomeri bakukanye ntagire uwihebura ntagire umuntu n'umwe yihebura narafashe ukoro buto ndarushira muri Nugasaka mwenga timisigenda ndavuga ati urabona gahinda narifise nahura n'umuntu akaza akambwira ati fasha saidia kabisama ngenda nisakoshi tagira n'amahirwe cyane umutima wanjye ukababara kubw'ibyo kubw'uko rubuto nagiye numva telefone umuntu antelefona ati muvyeyi iyumvira ikintu cyose ushaka gukora aho yampamagaye ku munsi wa gatatu umugisha urangetsweko nawe ni kuzokugerako muraheze umwanya wagiye ngombamo abantu rero uwo muntu umunsi wa gatatu nari nsanzwe dufise igikorane cyo kuva mu gatondo yarampamagaye ndavuga nti mbabarira gatoyi jewe nzofata umwanya nze twicare tubitunganye ubu yabwiye ati wewe uzoze kuguruza umutima wawe uba amahoro amen amashi menshi ku mwami Yesu niwe yitebeje ubundi kuwa gatatu aba yaragiye kwitora agati ngomba mara amasengesho ntabwo bafise kubera umugisha waratashe wanje ndagukunda no kuri kose ute wihagarara ko mukwizera Haleluya.